Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Igihugu cya Kenya kiyongereye ku bindi bihugu bya Afrika biri mu nkundiro yo kwibikaho indege zitagira abapilote zigezweho zikorerwa muri Turukiya zo mu bwoko bwa Bayraktar TB2. Ibinyamakuru muri Uganda byanditse ko Kenya yakiriye izi drone 3 kandi izindi zikiri mu nzira zerekeza mu iki gihugu cyo mu ihembe rya Afurika gikunze kwibasirwa n'ibitero bya Al-Shabaab, umutwe w'iterabwoba ufite ibirindiro muri Somalia. Shimp Report yanditse ko izi ndege nto zakiriwe n'abasirikare barwanira mu kirere kabuhariwe bamaze iminsi batorezwa muri Turukiya. Igisirikare cya Turukiya mu kwa munani cyatangaje ko cyamaze guhabwa isoko na Kenya ndetse ko ryakurikiwe no gutoza abasirikare bakoresha izi ndege nto za drones. Izi ndege z'intambara zo mu bwoko bwa Bayraktar TB2 ziharawe cyane muri Afrika muri iki gihe. Amakuru avuga ko zizagurwa kakahava kuko zifite ubuhanga buhanitse mu mirwanire igezweho muri kino gihe. Amakuru yerekeranye n'izi ndege avuga ko zishobora kumara amasaha 27 mu kirere kandi zigakoreshwa mu kurasa za bombe. Abatetsi ba Kenya bavuga ko biyemeje gukoresha indege za Bayraktar TB2 mu gucunga imipaka y'iki gihugu kiri mu bifite ikibazo cy'umutekano muke muri kano karere. Ibihugu bya Niger, Togo na Ethiopia muri Afrika biri mu bivuga ko bitunze indege z'intambara zo mu bwoko bwa Bayraktar hagamijwe kurinda imbibe zabyo kandi ngo n'ahandi bihugu bizibitseho. Izi ndege nubwo bivuga ko arizo zigezweho, amakuru ava muri Turukiya avuga ko zinahendutse kuko imwe igura nibura miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika kandi ngo zishobora kugera kuri miliyoni 5 z'amadolari akadege kamwe. Izi ndege ngo zanatanze umusaruro mu ntambara zahanganishije Azerbaijan na Romania, Nagorno-Karabakh n'intambara yisubiranamo ry'abaturage muri Libya. Uretse Kenya ariko amakuru yavuze ko ibihugu bya Maroc, Nigeria na Tunisia nabyo byagaragaje ko bishaka kugura izo ndege. Ikinyamakuru Shimp Report yanditse ko ukurikije ibibazo by'umutekano muri Afrika biri gufata intera, ibihugu byinshi bishobora kuzisanga ku isoko ry'izi ndege nto z'intambara za Bayraktar TB2. Nubwo Kenya igura intwaro zo kurinda imipaka ariko no mu gihugu imbere yahora imyigaragambyo yamagana ubutegetsi. Nk'ubu kuwa mbere abaturage biraye mu mihanda mu murwa mukuru Nairobi bongera kwigaragambya bashinja polisi y'iki gihugu n'inzego z'ubutasi gufata abantu mu buryo butemewe n'amategeko bakabashimuta. Amashusho yatangajwe na televiziyo yitwa NTV agaragaza abigaragambye bagenda mu mihanda ya Nairobi, abandi bicaye baririmba indirimbo zamagana ubutegetsi, bamwe bafite ibyapa byamagana gufatwa mu buryo budakurikije amategeko. Umwe mu bari muri iyo myigaragambyo n'umusenateri wo muri Kenya witwa Okiya Omutata utavuga n'umutetsi w'amakuru ava ko yaje no gutabwa muri yombi na polisi we n'abandi bantu 10. Reuters yanditse ko polisi ya Kenya yakoresheje ibyuka biryana mu maso itatana mu baturage bigaragambyaga, gusa ko nta bikorwa by'urugomo bari batangiye gukora nk'urwo myigaragambyo iheruka mu kwezi kwa gatandatu. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banatse ko perezida w'ishyaka NUP ritavuga n'umutetsi muri Uganda Bwana Kyagulanyi Gatarias Bobi Wine yatangaje ko yiteguye kuzafatanya n'andi mashyaka yose yazamwemera bagahuza imbaraga mu matora ya perezida 2026 agakura perezida Museveni ku butegetsi amaze imyaka ikabakaba 40. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko Bwana Kyagulanyi avuga ko yiteguye gukora n'uwo wese ndetse ngo na Depite Mathias Mpuuga wahoze mw'iri shyaka bagashwana aramutse agarutse atamwanga. Uyu munyamuziki wabaye umunyapolitike yavuze ko bazakora ry'abanyabushake bapfa kuba bafite intego imwe yo kuzana impinduka mu gihugu cya Uganda. Bwana Kyagulanyi yavuze ko nubwo mu mashyaka atavuga n'ubutegetsi harimo icyuka kibi muri iki gihe, atari bike kuko amatora yegereje bikunze kuba muri Uganda kandi ko ariyo politike n'ubundi ya perezida Museveni yo gucamo ibice abatavuga rumwe nawe. Nubwo amashyaka yose atagaragaza aho ahagaze mu matora ya perezida muri 2026, ishyaka FDC ryacitsemo ibice. Uruhande rumwe ruvuga ko rwiteguye kwifatanya n'abandi mu gushaka intebe ya perezida wa Uganda. Kyagulanyi Gatarias Bobi Wine yavuze ko yiteguye kuba umukandida ku mwanya wa perezida kongera guhangana na perezida Museveni, ariko ngo ikibazo abantu bakwiye kuba bibaza ni ukumenya niba Bwana Museveni azemera uzava mu matora kuko azatsindwa. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banatse ko amashyirahamwe y'abakozi mu Burundi yatabarije abakozi bakorera imishahara yita ko ari ntica ntikize, asaba ko leta yajyanisha imishahara n'ibiciro ku masoko kuko amafaranga abantu bahembwa muri iki gihe adatuma bashobora kubaho. Aya mashyirahamwe Confederation des Syndicats Libres du Burundi na Confederation des Syndicats du Burundi afite abanyamuryango benshi mu gihugu avuga ko abahagarariye babaye mu buzima bubi ukurikije uko ikiguzi cy'ubuzima cyahenze. Ikinyamakuru SOS Media Burundi cyanditse ko amashyirahamwe avuga ko ukurikije uko imishahara ihagaze mu gihugu, umuryango w'abantu 6 ukoresha nibura miliyoni 3 z'amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'i Burundi ku kwezi kuko ibiribwa byahenze hamwe ku munsi 40,000 bitabasha guhaza urugo rumwe. Nyamara ngo 40 hari abahembwa ku kwezi nk'umushahara. Leta y'u Burundi ivuga ko yagerageje gushaka uko ibiciro byubahirizwa ku masoko ariko ibura ry'ibikomoka kuri peteroli rigakoma mu nkokora iki cyemezo. Amashyirahamwe y'abakozi avuga ko kurikije imibereho y'abakozi imirire mibi isigaye ituma barwaragurika kandi batabasha kwivuza uko bikwiriye, agasanga leta ikwiye kuzamura ubushobozi bw'umukozi. Aya mashyirahamwe ariko kandi arasaba perezida Ndayishimiye kugaragaza uburyo ibibazo by'abakozi byakemuka kandi akicarana nabo bagafatanya gushaka igisubizo kirambye, imibereho y'abakozi ikazamuka. Ikinyamakuru SOS Media cyanditse ko perezida w'u Burundi Bwana Evariste Ndayishimiye ashobora kuba atabona ikibazo nk'aya mashyirahamwe kuko kimusubira amatebya
avuga ko abana be badashonje nk'uko byumvikana muri iri jwi rya perezida yatangaje mu byumweru 2 bishize. Ndayivuga mu nkuru kubera nzi yuko abana banje badashonje. Iyo abashonje bisi nabivuga umuntu urafise icuryo ubu Imana igubihezagira Burundi. Nico itwana mwenda babwira nimwe mushaka gutunga. Murashaka ko amahera yanjye agira agaciro nimugire nk'ivyo ngira kwe. Urazi wimbuye nk'itona 300 z'ibiraya ngaha ukaziharura neza uziraba imbere yawe urazi carica. Nane siravyimbura mubona. Amasara ni muramuyabona. Urazi ufise itoni 300 z'ibiraya. Ino turaharura ugashira ngaha. Ntusuma icambere. Ntusubira kuja gusuma ivyo ufise. Nuharu ugasanga aho ufise itoni 300 z'ibiraya, itoni 50 z'umuceri, itoni 50 z'ibigori, itoni 50 z'amateke, ugacusa gufise inkwavu 500, ugacusa gufise ingurube 200. Sha ubwo bukene babara amajahe ganoze. Jewe sintunga amahera muranteka. Abahiriwe nabo amahera y'ivyimburwa aja kuri banki yabo barindira konza kurotira bagasanga ndotira ntica ntiki. Uba muca mwihera ingurana abandi mugaca mwiyungukira basha nka ngani dufise ugwagwa ntigwavwa mu muvinyo. Jewe yo bahejeje kunganira insongo ku bitoki n'ivyi wanje. Ibitoki ni gwanje bahejeje kunganira insongo bakayinzanira nca ndayitara amezi 6. Amezi 6 naho mu muvinyo ntawo none. Jewe wanje afise inyanza y'amafi. Je nk'ubu wombwira ntawo mpisoko gitoni nka 5 z'amafi. Je ndafise anje aja kuroba nce nguhitoni 5 usanga uzikeneye. Muko kagenda wewe kugura yafi yitwa gwikiva mu Bushinwa Thomson. Ukavaga bwe ugura Thomson usize amatirapia n'amakarupe komine amakrarias wanje hajya karusi ntuze. Ukayasiga ukaja kugura mu Bushinwa. Mane mugira amadolari iyo mutamu yafise mama yasesaguruko. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakoze jiba muri Norandika banatwikiramwe ry'abaganga muri Kongo Kinshasa ryateguje ubutegetsi ko nibigera tariki 2 ukwezi kwa 2 umwaka utaha budakemuye ikibazo cy'imishahara kimaze igihe rigaragaza ko bazareka akazi mu gihugu hose. Aba baganga mu mavuriro leta bavuze ko bakeneye guhabwa imishahara igihembwe cya 4 cy'umwaka kandi ko bihanganye igihe kirekire nyuma ya tariki 2 nta uzagaruka mu kazi. Amakuru ava mu mujyi wa Kinshasa yavuze ko Minisitiri w'Imari yateranije inama y'igitaraganya abagize ikiramwe ry'abaganga ngo barebe igisubizo cyabera buri ruhande, ariko bavuze ko badakeneye amagambo bashaka kwishyurwa. Ikinyamakuru Seti cyanditse ko Minisitiri w'Imari yari yavuze ko kuva ku wa 2 abaganga batangire kubona amafaranga basaba ku makonti yabo, ariko abarebwa n'iki kibazo bavuze ko ari ugusa no gucubya uburakari bwabo bamaranye igihe. Kuva tariki ya 28 ukwezi kwa 12 abaganga bari batangaje ko bareka akazi niba leta itagize icyo ikora ku kibazo cy'ibura ry'imishahara yabo. Urwego rw'ubuvuzi muri Kongo Kinshasa rusanzwe rudahagaze neza, abakurikiranira hafi ibintu bagasanga mu gihe abaganga batahabwa amafaranga bakareka akazi ku wa 4 byabo bikurushaho mu gihugu hose gifite abaturage benshi bivuriza mu mavuriro ya leta. Nubwo uhavuga imyigaragambyo y'abaganga, ariko intambara hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe w'M23 iracyaca ibintu muri Kongo Kinshasa. Ubisibanurira muri teritwari ya Rubero. Gusa ku mbuga nkoranyambaga z'abavugizi ba M23 bagaragaza ko ibice byinshi muri teritwari za Rutshuru na Nyiragongo byari bizwi ko ari isibanuro ry'imirwano ubu hatekanye nka Kanyabayonga, Kirumba na Kayina ndetse na pariki y'ibirunga werekeza ku kiyaga cya Rubere.